guys ntagi umuntu asaba kubera ngo ufise resho jewe ubu naje resho ndayifise mu nzu. Guys hari imbabura rero zigitangaza mbonye Yesu we hamdalillahi mukama n'ikigongwe. Guys izo mbabura rero ni imbabura zigitangaza, imbabura zitekwa zija ku muyaga nkuba. Izo mbabura wari ubwazibone ni imbabura zigitangaza. Nta muntu yoza mpena ngo je ndi mu bosi ngo ndiziranotse ngo ufise ziranotse waye unaje ndiziranotse. Iyo mbabura guys ikintu gikenewe bwa mbere na mbere nuko uba ufise umuyaga nkuba mu nzu. Icya kabiri nuko uba warafashe ugashira ico yitwa please. Apana please yo gusaba imbabazi mu Congereza, oya please kaya kanushomeka umuyaga nkuba hanyuma telefone yawe igaca isharija. Rero iyo mbabura irafise akantu bitwa file d'alimentation, hanyuma rero ugaca ucomeka muri iyo please, imbabura ica waka ngo uhejeje rero ushufata imbabura isafuriya yawe yogeze neza cyane ugashushiramwo za nyama z'akabenzi cyangwa ugashiramo ca kilo c'umuceri wo mu Tanzania. Uhejeje ugashushiramwo hanyuma ugaca buto, hariho buto uca wugura neza umuyaga nkuba. Hanyuma rero iyo mbabura igaca isu. Guys mu minota 2 gusa imbabura itanga kutokomera abitwa gutogota. Guys iyo mbabura rero uharura amasegonda ushaka kurongereza canke ukagabanya umucana. Ushaka kurongereza kujya ukuntu wongeza volume y'iradi niko iyo mbabura imeze. Mu minota inga ushaka kuvuga ati mu minota 2 mombebe azowari iyo mbabura mu mwanya iba ibikoze. Ushaka kuvuga ati umushitsi wanje mu minota 2 azowari iyo mbabura irabigufasha mu cyane. Nahandi rero ho kuyirondera umanza kuturondera kuri nimero ya 61 gusa 18 hanyuma iyo mbabura ikaba igushikiriye aho uri hose. Ushaka uburi mu Ryansoro, mu Cendajuru, kabo uri muri Tanzania, mu Buhindi, hose turagusanzaye. Guys ntiwitinye ukaba ukeneye iyo mbabura, turondeye kuri izo nimero hanyuma ukire ijya mifuko y'amakara wama ugura buri mwanya. Gundo tarapfa ntacu zo mubura.